inama nshingamateka yaraye yemeje 100% ibwirizwa tegeko ritunganya uko igipolisi cy'u Burundi gikora. Ni mu gihe ico gisata cahora kigendera kwibwirizwa tegeko nimero 1 kakwego ubusa 3 ryo kuwa 20 ruhuhuma mwaka wa 2017. Itegeko naryo rikaba gibonekejemwo nko kwibagira amakosha yibonekezamwo ukuntu yubatswe n'ibindi. Umutumire adasanzwe akaba yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi Gervais Ndirakobuca. Ku bibazo yabajijwe n'abashinga amateka yaragarutse ku kijanye n'abapolisi bacikika mu ciza mu gukora ivyo badafitiye uruhusha. Ku bijanye n'abapolisi baba bari mu gikorwa iki canke kiriya ugaca usanga bihaye ibindi bikorwa, ikindi gikorwa si cy'ubushikiranganje gusa, si cy'abarongoye igipolisi gusa, ni igikorwa ca twese. Kubera iki? Aba bapolisi baba bariko barakora icyo gikorwa, bamwe ni bene wacu, abandi ni bashiki bacu, abandi ni bavyara bacu. Nibaza ko rero c'est toute une éducation twese dutegerezwa kugira ini synergie yo gusigurira abapolisi ibi by'akaboko usanga hirya no hino kugira babivemo. Kandi nkabasaba mwebwe mwatowe n'abene gihugu ko mwodufasha cyane kuri bene gihugu kugira baze baradenosa kubera yuko bagiye baradenosa turibaza yuko bizotera bigabanuka. Iki gihugu rero murazi imyaka cyaciye kiri mu bibazo, uno munsi rero ntisingiye kuvuga ati turashobora guca turi hagarika uko nyene nkuko umenga umugozi duciye. Nibaza ko la lutte contre la corruption ni processus no kugenda buke duhana, kandi nibaza yuko twongera dusigura, nibaza yuko twese tugize ni synergie navyo nyene tuzobishikana. Yaravuze ku bijanye n'abatubahiriza amategeko yo mwibarabara mu guca ahabujijwe bitwaza ko bihuta gose, maze akarangiza asaba ko badoma ko urutoke kuri uwo wese agicafuza umwuga w'igipolisi. Bari bakimbajije banansaba yuko bishobotse twodelimita aho amamoto adashobora gushika n'amatukutuku. Tekiniki rero tuko turavyiga turabikibereye tugifate tugikore ku neza y'abenegihugu, ariko naho nyene nsaba ubufasha no kuzoduherekeza kubera yuko murazi ko bizotera urwamo rwinshi, kubera yuko aha harimo inyungu z'abantu, ariko icyo tubona dushobora gufasha cyose ku neza y'abenegihugu tuzogikora kugira aya masanganya agabanuke, kuko bari bakitubajije batubaza n'ikibazo muri komisiyo kijanye n'abantu uzubona imodoka zitonze neza ubundi akaza agacaca hagati nabo batusanganye gutera abateyaje. Ibi byose techniquement muri komisiyo ijejwe defense barabitubwiye, turiko turabikorera ko nibaza ko niyo twabona tumaze kuronka la version technique twokora, nibaza ko tuzongera turegeye bo basanzwe dukorana badufashe uko twohinyanya ibintu bitari nukuri imbere y'igipolisi cyacu no munsi. Jewe ndagishimira ntaye ko ni igipolisi gikora ibikora inka, kandi namwe murabizi, ariko nongere sabe mudutungire urutoki kuri uwo muntu ariko aduteza ububwa ubijanye n'akazi k'igipolisi kugira tumukuremo, kandi hangiro twihaye nuko abo bose batwononera bose tubakuramo turukiti bashasha, kandi birakunda. Naho igihugu kiba gihombye ku buryo cyatanze cyo kiramwigisha hakaguma tukishura urwego rw'igipolisi, twemera gusacrifice ubwo igihugu cyatanze mugabo urwego rw'igipolisi n'ubivye ku rwego